Ndasubiye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Iyi mukurikirana ni Iyakare TV. Iyakare TV ni imbonesha kure ibageza ko amakuru aho muherereye hose, ngaho mu bihugu vyo ku mugabane w'Abanyamerika, abari ngaho ku mugabane w'Abanyaburaya, mu bihugu bitandukanye. Mwese mudukurikira muherereye ku mugabane wa Aziya, abakurikira Iyakare TV muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe ni mukoresha ururimi rw'icongereza, ukaba utari wafyondako fyondako, hama ni bukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama ucuja ngaha iburyo urabona nakandi kantu kameze nk'agakenge nako urafyondako, hama amakuru n'ibiganiro tugenda dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira umwanya aho wibereye. Amakuru agezwe kari ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane mu butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Mu nyuma yaho Bob Rugurika, umumenyesha makuru wa RPA, asanzwe afise iyo radio publique ndetse na televiziyo publique na Renaissance. Kuri ubu ngubu rero amakuru yagiye hanze, na makuru ariko aravugwa ku nkuru y'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, ababigizemwo uruhare bapfunze Bunyoni mu vyo bamwagirije gukorana na Bob Rugurika no kuvugana nawe. Bivugwa ko rero atakindi Petero Nkurunziza yazize. Amakuru yatanguye kuja hanze, amwe yashizwe hanze na Bunyoni ayabwira umumenyesha makuru Bob Rugurika, akaba ari navyo baciye bamuziza ko yamenye ibanga. Umugambi wo kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza ukaba waragizwe na bamwe mu bihangange bikomakomeye cane, abagabo b'ibicocoro bo mu mugambwe wa CNDD-FDD, umugambwe w'inkona. Inkona nizo zigandaguriye umuhisi Petero Nkurunziza. Ivyo vyose boba barabitewe n'iki? Ese Deniza Nkurunziza ahejeje kumva ayo mabanga y'ukungeni umugabo wiwe yagandaguwe, ndetse kandi uyu Deniza Nkurunziza yari agwariye muri Kenya mu bitaro vya Aga Khan mu gisagara ca Nairobi, ubwo yaragwaye umugera wa COVID-19. Ivyo vyose ni vyagiye biraba mu nyuma y'uko umuhisi Petero Nkurunziza agandaguwe, ahawe ishano, akirukankanwa ajanwa mu bitaro vy'i Karusi, ariko akarenga kagwayo bivanye nuko wari umugambi wari wateguwe na bamwe mu bategetsi. Abo bategetsi ni bande? Bunyoni yaciye abashira hanze mu nyuma yaho yarabonye ko batanguye kumushira ku ruhande muri ubu butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, nawe akaba yatanguye gushira amwe mu mabanga y'ibinyegezwa abo bategetsi bari baranyegeje. Ntuze uje kure rero wumvirize ido nido ry'iyi nkuru n'ukungeni Bunyoni yaciye atangaza uwo mugambi ukungeni umuhisi Petero Nkurunziza yahawe ishano, kandi bigizwe na bamwe muri abategetsi tubona mu butegetsi bw'igihugu c'u Burundi. Ido nido ni mukanyisase, ntuze uje kure. Nkuko nari mpejeje kubibabwira rero, reka ido nido ry'iyi nkuru turitangurire ukungeni umugambi wose wari wifashe. Vyatanguye umuhisi Petero Nkurunziza yihagira ikiringo ca gatatu ku butegetsi, birangira bihera bivyaye yegere, bamwe baromoka barahunga, abandi batangaza ko batembagaje ubutegetsi, abandi baravundiye mu mabohero ngaha mu gisagara ca Gitega, mu gisagara ca Bujumbura, mu mabohero atandukanye abarizwa mu bisagara bigiye bitandukanye, bagirizwa kuba baragumutse muri ico kiringo co mu 2015. Mu nyuma rero umuhisi Petero Nkurunziza yarateguye ukungeni azokwama aguma ku butegetsi, aho yategura umushinga wo kuzoba imboneza yamaho, mbere akazoba ari we azoba afise ububasha busumvya uwagomba kumusubiriza. Uyu rero nta wundi yaciye ategura, yabonye ko nategura umutama Bunyoni azohava amutembagaza. Naho kandi araraba abona ko Pascal Nyabenda nk'uwari utwara umugambwe wa CNDD-FDD, abona nawe ntibizokunda, aca ashirako uyu Varisito Ndayishimiye aba ari we atwara umugambwe wa CNDD-FDD. Pascal Nyabenda aca ajanwa mu nama nkenguzamateka,
akaba ariyo aja gukurira. Kuri ubu rero ubwo byabandanyije bikomeza, umuhisi Petero Nkurunziza ategura uwagomba kumusubirira, aribwo yahise nyine ashira Varisito Ndayishimiye gutwara umugambwe wa CNDD-FDD, ariko araraba abona ko Varisito Ndayishimiye ntaco azomutwara, ko imyanzuro canke ingingo zose azoja aza gufata Varisito Ndayishimiye agomba kuzobanza gukonsirita canke kubaza imboneza yamaho, kuko niyo yagomba kuba iri hejuru mu gufata ingingo zirabana n'igihugu, ingingo za politike, ingingo zo mu kibano, ingingo z'umutekano n'ibindi ivyo ari vyo vyose mu buzima bw'igihugu c'u Burundi. Nabo rero barabonye ko muhisi Petero Nkurunziza atazokwama ava ku butegetsi nk'uko yari yavuze ko yemeye kuburekura akabuha Varisito Ndayishimiye. Amakuru aragenda avuga ko rero Bunyoni, Varisito Ndayishimiye, Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abandi bakomeye nka Prime Niyongabo mu gisirikari n'abandi basoda bakomakomeye harimo Liyetona Generali Ntigurirwa Sirasi aribo buba barateguye umugambi wo kugandagura Petero Nkurunziza kugira ngo yame arekura ubwo butegetsi, kuko babona ko nta kintu bazoshobora gukora atakigizwemwo uruhara. Ivyo byose rero ngo vyakozwe mu kumuha ishano. Yahawe ishano ubwo yaragiye kuraba urukino rwari ruko rurabera i Ngozi. Mu kugerayo bivugwa ko hari bamwe bari bamutumwe ko bahejeje guhabwa iryo shano yumva aciye amererwa nabi, aca ajanwa mu bitaro vya Karusi. Kuki yajanwe Karusi ntajanwe mu bitaro vyo hanze nk'umukuru w'igihugu ngaje kuvurizwa hanze, ko n'umutambukanyi wiwe Deniza Bucumi Nkurunziza atari nawe perezida canke atwara igihugu yari yaciye yandurwa canke atorwa umugera wa COVID-19 agaca ajanwa mu bitaro vya Nairobi igakani aho yari agwariye. Na Nkurunziza iyo baba badashaka canke bipfuza ko apfa, bakabaye barahise bamurungika mu bitaro vyo mu Buhinde canke i Burayi akaja kuvurizwayo, ariko bivanye nuko bo bipfuza kumwihitana baciye bamujana mu bitaro vy'i Karusi abariyo baja kumuvurira, ariko birumvikana ko nta buvuzi bukwiye bamuhaye, ahubwo bamuhaye ibimuhitana. Bob Rugurika yaratangaje ko umuhisi Petero Nkurunziza yacikanye canke yarenganye, ariko baraciye babihakana. Mu nyuma y'iminsi ishika kuri 2 nibwo ubutegetsi bwaciye busohora idekere bwemeza ko umutima w'umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza waciye uhagarara. Deniza Bucumi Nkurunziza nawe yari agwaye uwo mugera wa COVID ari muri Nairobi, nawe yaraciye aronka ayo makuru, ariko ngo arigumya nk'uko yaciye abitanga mu ntahe ku kimenyesha makuru c'iradio BBC Gahuza Miryango. Aho rero yaciye avuga ko yaciye yigumya ntihagira ico ahita atangaza, mbere n'abana ngo yaraciye yigumya ntiyababwira, ariko araca abwira umuhungu we mukuru Liyetona Keri Nkurunziza nk'umuhungu we mukuru, aramubwira ati aje kuraba se mu bitaro. Agezeyo bamubwira ko yacikanye, ariko mu kugerayo ntiyarazi ko vyaheze canke mama we abizi. Amakuru rero mu binyegezwa, Bunyoni ngo yoba yarashize amakuru hanze aho yoba yarabwiye Bob Rugurika akaba yatangaje ayo makuru kugira ngo Bunyoni nawe atazohava agandagurirwa mwibohero, kugira ngo bazimangatanye ibimenyetso byashobora kubashinja, kuko Bunyoni umugambi wo kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza kugira ngo baje ku butegetsi atanumwe abakomakoma Bunyoni awuzi, kandi ashobora kuwutangaza igihe ico arico cose bivanye nuko abona ko ubutegetsi nawe bwamuhemukiye, aho yari umushikiranganji bakamwagiriza ko yagomba gutembagaza ubu butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, bigahera banamutaye ku amazi bakamuta mu mvuto. Araravye kungeni urugo rwa Deniza Bucumi Nkurunziza rwaragiye rurasakwa, ndetse no na
na Gerard atwara inama nshingamateka urugo rwe nawe rwarasatswe, benshi barasatswe mu bazi uyo mugambi wo kugandagura umuhisi Nkurunziza kugira ngo barabe ko nta makuru yandi bashobora kuba baratanze kugira ngo babatere ubwoba ko uwuzohirahira nawe agatanga ayo makuru nawe azohava ajanwa mu mpimba nka bunyoni. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aze aragushikira aho wibereye, niba utari wafyonda subscribe nakaba nguhamagarira kuba wafyonda ko mwajeje kubikora, kandi tukaba tubakengurukira cyane muri abo kuba